ndakubwire mukama yuko ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane, jewe sinoronka uko ndabivuga. Reka ndakubwire mukama ko ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama, uri mana yanjye. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ureke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama, uri mana yanjye. Kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose. Nimunyumvirize mwamazinga mwe, namwe ntara za kure nimwumvirize neza. Umukama yampamagaye nkiri mu mbanyi, anyita izina nkiri mu nda ya mama. Ururimi rwanje yarugize inkota ikarishe, ampisha mu gitutu c'ikiganza ciwe. Yangize umwami usongoye, anyegeza mu mutana wiwe. Yambwiye ati uri umusaki wanje Isirayeli we, muri wewe insoni nahaza. Niho nanje navuga nti naruhiye ubusa, ubukomezi bwanje nabupfishije ubusa mu bitagira mvura. Ariko by'ukuri ingingo yanje iri w'umukama, impera y'igikorwa canje ndayizeye ku Mana. Ubu rero umukama aravuze, we yambumbiye mu nda ya mama ngo ndamubere umusabyi, ndamugarurire Yakobo kugira ngo bene Isirayeli batorokanire iwe. Ndaninahaye mu maso y'umukama, kandi Imana yanje niyo bukomezi bwanje. Umukama yaravuze ati, erega kumbera umusabyi abyura ibisata bya Yakobo, akagarura abarokotse b'Isirayeli, byonyene ntibikwiye. Ndakugiza umuco w'amakungu kugira ngo urukiza rwanje rushike ku mpera y'isi. Nguko uko umukama w'umucunguzi w'Isirayeli akaba n'umweranda wayo abwiye uwo bayaga, uwo bagaya, uwo yanywa n'amakungu, akaba n'umuja w'abategetsi. Abami bazobibona bahaguruke, abatware bakubita inkoro hasi, kubera ko umukama ari umwizigirwa, kandi kuko umweranda w'Isirayeli yakwitoreye. Ndakubwire mukama yuko ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane, jewe sinoronka uko ndabivuga. Kunda ndakubwire mukama, jewe ureke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama, ore mana yanjye. Kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ukunde ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama, ore mana yanjye. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. turagushimiye cyane mukama, kuko ni wowe soko ry'iby'imitima
imitima yacu ikeneye kugira ngo ibeho neza, irambye kandi iroraniwe. Turagukengurukiye rwose kuko uri Imana iduteye iteka tukagera muri uyu munsi mushasha, iri genekerezo rya 31 mu kwezi kw'indwi 2025 turi bazima. Ni wowe musa kuvana turi mu nda z'ababyeyi batwibarutse. Wari ubizi ko uyu munsi umwasa azoba yaduhiza akatubura. Wari ubizi ko uyu munsi umurozi azoba yaduhiza akatubura. Wari ubizi ko uyu munsi umunyeshari umunyenzigo azoba yaturondeye ntadutore, kuko duhishijwe mu kuri k'ubuzima ari Kristo, kandi tukaba duhishijwe mu rubavu rwa Yesu Kristo, ndetse tukaba duhishijwe mu budahangarwa bukomoka mu maraso y'uwadukiza ibyaha n'ibyago, tukabona kubaho turaraniwe. Turagushimiye cyane Mukamanya guhora ku ngoma, kuko uyu munsi w'122 ni umunsi ufise ubuhamya buzima ku buzima bwacu. Ni wa munsi uzana igitekerezo mu mitima yacu, bigatuma ibyari biduteye kwiheba no kwihebura biba kure y'ubuzima bwacu. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, izina ryawe ni Yehova Shama. Uri Imana ikunda kuba mu mutima w'uwo wese akunyotewe, uwo wese akurondeye. Ikinezereza nuko watubwiye ngo igihe cyose muzohimbagwa no kuba kumwe nanjye nzohimbagwa no kuba kumwe namwe, kandi nzobagirira neza. Hagwa icyubahiro nyaguhora ku ngoma, wowe muremyi wiboneka n'ibitaboneka, wowe waturemye utwishushanijeko, wowe waturemeye n'ibitubeshaho. Hagwa icyubahiro muri twebwe, hagwa icyubahiro kugira ngo ibyangiritse muri twebwe bikundike. Hagwa icyubahiro kugira ngo dushingiye kuri iyi saha iza gukurikira tuze kubaho mu bubasha, mu butware no mu budahangarwa bwawe. Turazi ko isi n'abayo icyo bagambiriye, icyo bakunda, ikibagishimo no kuduteza akavuyo, ariko ku bwa Kristo yadupfiriye akavuyo turagashira inyuma y'ubuzima bwacu. Uyu mwanya turi gusengera mu izina rya Yesu Kristo. Nitwashimye kuba mu bitanda, nitwashimye kuba mu mashuka, nitwashimye kunezerwana n'abacu ngo twibagire itegeko ryawe. Dushimye kuza kubana nawe mu ijambo ryawe. Umunsi utangure turi maso, umunsi utangure turi gusenga, umunsi utangure turi kugutazira. Turabe bwiza uri Imana itarobanura ku butoni. Warabivuze Yesu Kristo arasubira bivuga, nawe uvuze mu kanwa k'abahanuzi bavuga ngo uwo wese yisobanukiwe, uwo wese azonyoboza inzira, uwo wese azompanuza, uwo wese azombwira kari ku mutima kwiwe, sinzomwirengagiza no mu kanwa na gatoya. None nuninaze kuri aho utajya kutwirengagiza, ahubwo wakira ubuzima bwacu ukongera kuba ishema, ukongera kuba akanovera, ukongera kubushyiramo uburyohe, ukongera kubushyiramo ibyishimo, ukongera kubushyiramo iby'ubwenge, ukongera kubushyiramo ibyihishurirwa, ukongera kubushyiramo ubutabazi, ukongera kubushyiramo ikirungo bubuze kugira ngo dutekanirwe. We Yesu Kristo umukunzi mwiza, Yesu Kristo umwana w'Imana zima, we watuvukanishije na so wawe, we watubambiwe kugira ngo tubambuke. Hari amakuba tubamba, hari imibabaro tubamba, hari agahinda katubamba, hari guhemukirwa bitubamba. Kama Yesu wewe rimwe rizima witanze kugira ngo umukristo wese azokwisobanukirwa nagera imbere yawe, azogaragare nk'uwacungwe, nk'uwabatuwe, nk'uwakijijwe. Ninazo mu buzima bwacu, ninazo kuko ni wowe rukiza dukeneye, ni wowe mukiza dukeneye. Ukiza ingwara, ukiza ibyaha, ukiza ibyago, ukiza iminaniro, ukiza agahinda, ukiza amakuba. Ni wowe wenyine nasanze ufite ububasha bwo kwakira agahinda ukagakuraho, agahimbara ukakinjiza muri uwo mutima ukuyemo agahinda. Nta muganga n'umwe bishobora, nta wo muri Amerika, nta wo muri Sudani, nta wo muri Buraya, nta n'uwo muri Alemanya, ekada nta uhari. Ni wowe wenyine kandi ukubikora ku buryo bw'ubudahangarwa, kuko nurinda kuduhamagara ngo tugire consultation, nurinda kutubwira ngo muri aya mafaranga ya naye, nurinda kubwira ngo zana ugwerekeza cyangwa umugwaza. Wowe nyene uradusanga kandi usanga muri ibi bihe nyene tuba tugukeneye, ukatuvura
ukatwugurura ukadutwara muri bloke yawe ukugara imiryango yawe ukamenya uko ubigenza ugakontorora ubuzima bwacu bwose. None uyu mwanya jewe ndaguhaye icyubahiro kugira ngo umukristo duhuriye muri uyu mwanya w'isengesho afise umubabaro afise agahinda umubabaro w'umukureko muhe umunezero kuko ibitunezereza ni wowe ufise ngo data byose yarabyakiriye abibumbabumbira muri wowe warangije arakuduhereza. None ko tugufise we jambo ko tugufise we muhoza ko tugufise we mukiza ko tugufise wewe mwami wacu ko tugufise we witanze ngo turonke ubuzima dufite byose. Yezu twihweze uko turi, Yezu twihweze uko tumeze, Yezu twihweze uko tumerewe. Hari ureka aragusenga gusaba umugisha, hari ureka aragusenga gusaba amagara meza, hari ureka aragusenga agusaba kudadanura ibyuwe bidadaraye, hari ureka aragusenga akubwira ati impinduka y'ubuzima uyu munsi unyiyereke kandi mwiyegetseko. Natwe turazi kuko uyegetse katigera maramara ni n'ijwi ry'ubuhanuzi ribivuga. None Yesu Kristo mukunzi mwiza, uyu mwana wawe mu mitwaro ariko araguhereza umutima wiwe, umukobwa ariko araguhereza ngo nyubakire urugo, ngo nyihere urugo, nyihere umutware, nyihere umukunzi, mumuhe kandi umurinde indyarya. Umusore ariko aragusenga akubwira ngo mu butwari, umusore ariko aragusenga akubwira ngo mpimbaraga, migikundiro, mu bushobozi mpakazi, mu bwenge zamura ingabire muri jewe bimwihera ufite byose. Iyo utanze ntuhomba. Abana baniyo dutanze turahomba, abana baniyo dutanze turananirwa, abana baniyo kuko tutaramenya ibanga ry'ugutanga. Wewe nyene ibanga ry'ugutanga iyo uduhaye ntuhomba, iyo uduhaye uramenyekana, iyo uduhaye urahirwa, iyo uduhaye uranezerwa, iyo uduhaye uronka abagushingira inani n'abakuzamurira amashimwe. None Yesu Kristo mukunzi mwiza bitwihere. Erega umusabyi wawe Dawudi yavuze muri Zaburi ya 24 umurongo wa mbere ngo kuko izabu n'ifeza ari iby'umukama. Yarangiye aravuga ngo mukama undabe ryiza. Salomo yabivuze uko avuga ngo uzondinde gukena, undinde igisuzuguro, undinde umubabaro, ngo ariko kandi uzondinde bwinshi bwa ngo simave suzuguze izina ryawe. Twihereye nzurabifise, amagara meza urafise yatwihere, umutekano urawufise utwihere, amafaranga urafise yatwihere, turira imyenda yose dufise. Ubube gito dufise dutandukanye nabwo kubw'ububasha bwa mutima umwirandana na kimwe udashoboye. Amakuba yacu yakire nawe yikorere. Ni wowe watubwiye muri Matayo 11:28 ngo mwebwe mwese mwamaze kwiyumva ko murushe muze ndabarohorere. None umuriho mfise si wo muruho mugenzanje afise, umuruho ngendana si wo mugenzanje agendana, umuruho unanije uwe nikoreye ku bitugu. Raba umwana wawe uko ariko si umugabo aruhijwe n'umugore, umugore aruhijwe n'umugabo, umukristo aruhijwe n'ubugwayi, umukristo azengerejwe n'abarozi, umukristo azengerejwe n'amadeni, umukristo azengerejwe n'imibabaro aterwa n'uwo bubakanye, umukristo azengerejwe n'ubukene, umukristo azengerejwe n'igisokuru kibi ugora mu byaha atabishaka. Mu izina ryawe Yesu Kristo mukozi mwiza, tubatura ubwoko bwawe, duteturura ubwoko bwawe, tutabara ubwoko bwawe. Turagomba kubica ushaka ko tubaco. Turaje ngo duhe isezerano rishasha, ni naryo sezerano rija gusozera amasezerano yo muri uku kwezi kw'indwi. Ni isezerano risozera amasezerano 222 duhawe muri uwo mwaka 2025. Tugirire neza, utugirire neza, uginjize mukami kamaranga mutima yacu kugira ngo duhereye umunsi tugaragare nk'abadasanzwe kandi twabyawe n'ababyeyi basanzwe, turya nk'abasanzwe, twambara nk'abasanzwe, dukora nk'abasanzwe, ariko turashaka kugaragara nk'abadasanzwe. Bitwiherura bifise aho turi ku mpande zine z'isi, ubwoko bw'ubuzima tubayemwo bwose, twihera imigisha yawe, twihera amahoro yawe, twihera ubudangarwa bwawe. Mutima w'Imana kuri ku buzima, mutima w'Imana muco w'ubuzima, mutima w'Imana uturinda guhangayika, mutima w'Imana uturinda guteterwa, mutima w'Imana uturinda gusuzugurika, mutima w'Imana dutandukanye no gukenyuka ukaduza no kuramba no kuranirwa kazi, kugira ngo mu mitima yacu habe ibyishimo kazi, kugira ngo amagara yacu abe meza kazi, kugira ngo Mana mutima mwiranda umuco wa Kristo mu mitima yacu kazi, kugira ngo turambire mu buntu bw'Imana kazi, kugira ngo abana bacu
bacu bagire igikundiro kazi, kugira ngo abana bacu bagire ubwenge kazi, kugira ngo abana bacu batabagwe kazi, kugira ngo turindwe umubabaro kazi, kugira ngo turindwe agashinyaguro kazi, kugira ngo ntidupfe ntiduteterwe kazi, kugira ngo ntidukenyuke kazi, kugira ngo ibyaha bitube kure kazi, kugira ngo ibyago biduhunge kazi. Kazi urakaza neza utwiyoborere mu nzira igana iby'ubwami bw'ijuru. Kristo yaratubwiye ngo ubwami bw'ijuru basanga ngaha ku isi mukabaho munezerewe. Turaguhamagaye ngo uzuduhe umunezero, turaguhamagaye ngo hari ububabaro hashe umunezero, turaguhamagaye ngo hari icangiro haza igikundiro, turaguhamagaye ngo hari amaganya haza agahimbare, turaguhamagaye ngo hari inzankano, ahari amahane haza amahoro, turaguhamagaye kugira ngo hari ubugumba haza ubuvyeyi, turaguhamagaye kugira ngo hari ubukene haza ubutunzi kuko data arabufise. Ngwino utuzane n'agaseko tuzaniye mu izina rya Yesu Kristo, duhembuke mu kwakira isezerano rishasha. Amen, amen, aleluya. Kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose. Tugire Kristo. Muraho murameze neza. Inema y'Imana ibe mu mitima ya twebwe twese turondera Imana, kandi ndabahaye ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Turatanguye umunsi mushasha kandi umunsi udasanzwe kuko ni umunsi usozera uku kwezi kw'indwi kw'ibihumbi 2025. Uyu munsi uje nka kabirya kare nigeze kubabwira ati mbese iyo bavuze ngo hari ihiganwa, numva umenga ni kare kuko nabibabwiye saa 3 y'umunsi uhetse. Reka mvuge ngo ejo iyo bavuze ngo hari ihiganwa bavuga mwitegurira ihiganwa. Umunsi w'uko ihiganwa riba muca muja kuryama cyangwa muca muja gukora. Iyo bavuze ngo perezida araza mukamwitegura mukamara nk'iminsi nk'ukwezi mwitegura mugira isuku ngo perezida azotugendera. Umunsi w'ukwaza muca muhunga. Ubu ni hageze ko dusenga. Ubu ni hageze ko dusenga kugira ngo Imana yigerura mu byacu ndetse no mu bacu. Uko Bibiliya iratubwira ngo Imana iravuga ngo mu makuba yanyu niyo yanje, ariyo yanje, ngo shaka kubana namwe kugira ngo birangire muri amahoro nk'uko nabaremeye amahoro. Uyu munsi ratwe dukwiye kwitegura kuririmba ururimbo rw'amashimwe. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuko ejo nk'uyu munsi zuba turi ku munsi ugira mu kwezi kugira 8, ni ukwezi kwa Shera. Ukwezi kwa Shera ni ukwezi turongeramo ibyishimo kandi tudakikijwe n'ibidushimishije, ariko tukaronka amahoro kubera inyungu y'Imana iri muri twebwe no kubera uruhara rwacu rw'umurimo wacu. Bisigura ko umwanzuro uyu munsi kugira ata muntu ashobora kubaka mu butaka bw'undi muntu ngo ahubaka inzu atari indyarya atari ikikoko, kandi aba yamaze no kuba n'ikigugu kuko umwanya bashaka kumusambuza. Kugira ata muntu yovuga ngo ngira nduza amatafari ahantu hatagira umushinge, niko nawe muri uyu mwanya uje kubaka umushinge uzogendera ko muri uku kwezi k'8 uzotangurwa n'umunsi w'123. Bibiliya iravuga ngo nimunyumvirize mwamazingamo namwe ntarazakure, nimwumvirize neza. Umukama yamamagaye nkiri mu mbanyi anyita izina nkiri mu nda ya mama. Niryo jambo ry'Imana nahereye ko gusoma. Ngumukama mwari mubitsi yuko Imana ikuzi so na nyoko batariyumvira kugira iby'urukundo. Mugabo yitwa Salomo yavuze ngo iki, iryo jambo ryo narisomye no banihenze gose. Mugani ya Salomo mu gitabo cy'ubwitonzi igabane cya mbere cya gatatu. Salomo yaravuze ngo Imana ishobora kugerageza umuntu igasanga aberanye nayo. Uwo muntu Imana igerageza yaremwe n'Imana nyene. Kubisanze aberanye nayo n'umwanzuro wiwe, kuko niyo yakuremye irinda kuza kukugeragereza iki, nuko iziko yashize ubudahangarwa muri wewe, kandi ubwo budahangarwa bushingiye kuki ku mwanzuro, ku mahitamo. Buri munsi ubutunzi bw'umuntu n'amahitamo yiwe. Nuhitamo kubimbwa uzobayo n'akabirizo kakumere ku byumba. Nuhitamo kuba umuntu w'umugabo, nuhitamo kuba ukomeye, nuhitamo kuramba uzoramba. Kubera iki Imana yarabiduse
twateraniye muga shetani iraza ikaduteza amakuba ikaduteza ubugorye igaca kuba twubakanye igaca kuba twabyaye igaca kuba tubyaye igaca kuba dusangiye akazi igaca kuba dukunda igaca kuba dukundanye ikadusuzugura ikatujije ikatwereka ko dupfuye kandi Imana ivuga ngo muriho. Nagira mbibutse ko mu gitabo cy'inkuru nziza mu jambo muri Bibiliya inkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Yohana, nagira ndabibutse yuko mu kigabane cya 10 ngo nta kindi cyazanye umwasi kuri iyi si, nta kindi kizana umugome mu buzima bwawe, ni kwica, ni guhonya, ni kurandura, ni gutikiza. Igihe cyose ubaye uri umunyabwoba uhura n'uwo muvumo wo gukenyuka, uhura n'uwo muvumo wo guhorana ubukene, uhura n'uwo muvumo wo guhora wiyanka wewe nyene ukumva umenga ntacyo wabereye kuri iyi si. Nagira mbabwira Imana n'abayikoreye kubatabara, nogera mbabwira kwifatana n'umwanzuro wawe. Uku kwezi kwindwi turiko turasozera kwari ukwezi kugufata umwanzuro ugira umugisha, ariko ukwezi k'umunani tugiye kubamo ni ukwezi kukwatura umugisha ryamaganyo gashira ku ruhande. So nutabihagurukana nk'umushinge bizokwanikira waruvuga ngo burya ngo amasengesho yanje ngo burya ngo twigorwa, ntusubire kunihira mu mutima wawe. Mutima wawe ureke wigarurirwa n'Imana, numara kwigarurirwa n'Imana iza gucira inzira no mu gidato uzoba imbere y'umugome wenyene yinige aho kukuniga wewe. Bibiri ivuga ngo iki mu gitabo cy'Itanguriro 12 ngo nzokurinda nk'imbone y'ijisho ryanje, ngo uzokuvuma azoba mvumye, ngo uzoguhama azoba mpamye, ngo kandi uzoguhazagira azoba mezagiye. Uwo mwazagira Imana niyivugurutse iravuga ngo kundahiro yanje ngo kwijambo ryanje nahize umuntu numwe norahira ndamubura ngo gushikara je naje kwirahira. Imana ntihinduka niwe uhindagurika, ahubwo hitamo kubana n'Imana. Salama aravuga ngo Imana yarabagerageje, ibagerageza kubera iki? Iraza ikakureka mugenzi wawe akakurya, umugabo akakurya, umugore akakurya, n'inzoka zari mu Isirayeli umvigane birivuga ngo zirabarya zongera zirabarya, ngo ariko Imana ibicisha igipfu cibwirizwa ibabwira ngo uje kwihweza ngo ujya nzoka Musa yamanitse ngo inzoka nizizomurya, ariko abihweje iyo nzoka nibapinge mu mitima yabo inzoka nizabariye. Abapinze mu mitima yabo ibigabo by'ibihanganga zirabarya, ibigore by'ibijeyante zirabarya, abasore zirabarya, abigame zirabarya, abahereza nkuka zirabarya, umva bene ravi zirabarya. Imana nirabanura kubutane nicyo ndayikondera. Warige wibona mu bushwambagara, ukibona mu nzara, ukibona mu mibabaro, ukibona mu bugwayi, ndetse ukibona mu bugumba, ukibona mu cankiro, ukibona mu gisuzuguro, aho nyene ni Imana ibigomba kugaragara nk'Imana. Nawe ni nyene yaguteye agapfindi uravuga uti noneho ndapfuye, noneho ndamenje kada. Igi ubanye ko gase niho bageze ku Imana ikora. Mugana utafata umwanzuro uzokomeza ujebajebe, komeza urondeza amakuru, komeza urondeza amaguru. Nababwije ukuri kwiga ufashe amaguru n'umuntu wavyaho ukabiteranya, uri kugira gatatu muri babiri bakuvutse. Kandi muri ico gihe ubu kwinji gitigiri cyo kwinaniza wewe nyene. Mwabakobwa mukeneye abagabo, mwabakobwa mukeneye kubaka, mwabahungu mukeneye ubuzi, mwabahungu muhora mu ruzerezi indato zanyu ni kwiruka n'imbwa, ikibatunza ni kwikinisha n'ubutinganyi. Bya bintu byose ni ubwicecekera umubiri gumukubwira ati nyihera kukuherera kuri iyi si. Mugabe inyuma y'ubu buzima ari ubundi buzima, inyuma y'ubuzima ari ubuzima busanzwe, kuko Imana itangura kubuguheramwe umunezero kiri ngaha kwisi. Emera mureke Imana ibayobore, mureke kubaka iminara y'Ibabeli, muhagarare ku munara wanyu ubwira Imana uti ndafashe ndagufise, nkura kwiga isuzuguro, ndindika imwaro, nkura kwiza intekera, nkura kwika icankiro, nkura kuri uruvugo, nkura kwiza intambara, nkura kwiza inzara. Yobo 5:9 aravuga ngo mu ntambara abandi bavuga ngo birayangaye niho nzokwerekana ko iwo bitayangara, ngo mu nzara abandi bavuga ngo indirikira turigwa n'umuriro w'inzara ngo niho nzogucecekesha ko nzokugaburira, ngo igihe ingote yagurutse neza ngo niho naje nzogaragara ngo ndi Imana yawe, ngo ni inyamaswa zizokuba, ngo sico gusa ngo ururimi ruzohagurukira kugira ane kugutyoza ngo ruzogirane, ngo nyene uzogwivuna kuko uzoba waramenye uzofite ijambo ry'Imana rikwiriye muri wewe. Uru niko rurimbo tuje kwakira muri uko kwezi k'umunani. Ibi nibyo bisuzuguro tuje guhagarika dushiye ku ruhande, twakira ubuzima kandi ubuzima bw'umunezero. Reka kwigereranya na runaka, reka kwigereranya na runaka, reka kwisuzugura kwera runaka, vuga uti ndi jewe. Ngururimi rwanje yarugize inkota ikarishe, amisha mu gitutu c'ikiganza ciwe, ngo angize umwamusongoye anyagaza umutana wiwe n'abarahi. Bibiri iravuga ngo buriya ngo abiruka nawe baguhiga, ngo iyo bandekera imbere yanje ukabaha umugongo, ukabima ururimi rwawe, ukabima n'amatwi yawe, ukabima uruhanga rwawe, ngo burya wobaye umutsinzi. Kandi
gutsindwa ari umuvumo kubera iki mwemera gutsindwa mugatsindanwa n'Imana nigikunda Imana avuga ati wowe nyene ubwawe niwe nzogira igikoresho cyo guhonya abasi bahangayikishije ubuzima bwawe none kubera ko byase ko dutunganira Imana turakomeza tukaro ku Imana yarabwiye turi umusabyi wanje Isirayeli we muri wowe nzone nazo reka mabwire uvuga uti je Anita ndo umusabyi wo mukama muri je Imana nzone nazo navuga uti je Gabriel tije Suzana tije Melchior ibyo bintu birahagije nta n'ibindi biganza ukeneye nta kikindi cyemerezo ukeneye nta n'ukundi kwatura ukeneye ibyo bintu birahagije mu izina ry'Uwiteka uherebwe umugisha ngo niho nanje navuga ni naruhiye ubusa ubukomezi bwanje nabupfishije ubusa mu bitagira mvura Imana igiye kudukorera utuntu vuga ngo dusha Imana igiye kudukorera udusha gushika vuga uti ni kweri kinare naranitswe kweri kinare naratakaye kweri kinahora nkorera Imana kweri kinahora nkunda Imana nagiye ku munsi Imana yo mama yigwa gushimira abantu umuntu wa mbere no shimira n'umuntu yaneje amakuba ya mbere kuri iyi si umuntu wa mbere no shimira n'umuntu yaneje naba kuko yambakaritse yasunikiye aho nari kugera mfashijwe n'ubwenge nize muri normale nize muri evre nize muri biology nize muri psychology nize muri sciences humaines nize muri mathématiques naho nari kugera ndabarahiye shingiye ku matungo ya data nari kungira samuragwa agaheba abandi bana bose akabingushiza byose akabima naho nari kugera shingiye ku ruvugo nziza ku kimero kubiki naho nari kugera uwo muntu rero jewe no muhagashimwe Imana irima kanga ati mbwira uri bushimire nohera gushimira ku muntu yanteje amakuba kuko amakuba yiwe yansunikiye ahera amakuba yiwe yansunikiye mu cyubahiro amakuba yiwe yansunikiye mu munezero amakuba yiwe yansunikiye mu gukanura hari ibintu byavuye ku maso yanje ntagira amakuba bitari kumva ku maso yanje kandi iyo bitava ku maso yanje Bibiliya iravuga Kristo yarabyivugiye Matayo yarabyandika yaragize neza mu kigwani cya 5 ngo kuko ngucisha ngo ari umuco uwo mubiri none muri Matayo 11 bivuga je kuvuga ibyo Yohane Batista none rero mureke kuganzwa n'amakuba muhura nayo mureke kuganzwa ni reka babwira uyu munsi mwakugira mucagura imyenda muri gusambana uyu munsi mwakugira mushobora kuri imyenda muri kwiba muri kuremenayo nagira mabwiza ukuri ku munsi Imana igira nemeye kujishwa navuga ati nipingu ninjeko nanje nemeye ikigisuzuguro mugabo Uwiteka nawe nibugifite ubasha bwuko ubona ko nkoresha ikintu nakimwe ngura kwigisuzuguro uzobukoze ko isi yose sani yamekenye yamenye hama nanje nzogukorera ndababajije ikintu ndakana wahaye mikro Imana yarabikoze nabyakoze yarabikoze wabyemera utabyemera nabwo nkeneye yuko ushingira inareka ndayishingira kandi nawe mwisho uzoyishinga bakundwa b'umukama ubu turabana b'Imana uko tuzosa ndikurahishurwa ariko Imana iri ku kivi iri kirakora reka guhangayikishwa n'amakubuhura nayo aho guhangayikishwa nuko udafite ukuri ku ijambo ry'Imana mu buzima bwawe hangayikishwa nuko udafite Imana hangayikishwa nuko utazi Kristo yakubambiwe nuko utazi uko ushobora kwimatanura n'ibyaha kuko bibyagwa n'ibyago ngo rero umukama yavuze ngo we yambumbiye mu nda ya mama ngo ndamubere umusabyi garure Yakobo kugira ngo bene Isirayeli batorokaniriwe ngo ndaninaye mu maso y'umukama kandi Imana yanje niyo bukomezi bwanje please iki ni kintu rema wowe nyene Imana yasize izo ngingo uruhara rusigaye nugwa Anita nugwa Suzana nugwa Melchiori nugwa Buduniya nugwa Berakimasi nugwa Diana nugwa Naneti nugwa wowe nugwi wanje nugwa Asi niko biri ngumukaba yavuze atereka kumbera umusaki byonyene uzobyura ibisate byako akagarura barokotse Bisirayeli byonyene nibikwiye ngo ndakugize umuco w'amakongo kugira ngo urukiza rwanje rushike kumpera zisi andi tugera tuvuga ngo nk'abaruhatse yatuvuga ngiki ngo umuntu aratamba umuntu aratsenga umuntu arashima yemwe ko yamenye ko akundwa Yezu ndaje kugusenga Yezu reka nshime kubw'urukundo rwawe kubw'ugukiza kwawe waramaye igishimo waramaye urukundo narinda bikwiye jewe ndaje kugushima ubu umuntu aratamba ubu umuntu aratsenga ubu umuntu arashima yemwe ko yamenye ko akundwa Kristo turaje kugusenga ho karimbo kakubemo ngo umukama yaravuze
yavuze ati ntibihagije ibyo byonyine, ahubwo nguko uko umukama we mucunguzi w'Isirayeli akaba n'umweranda wayo abwiye uwo bagaya. Wowe uzi ko ugayitse, wowe uzi ko wankiritse kandi wanywa n'abantu batandukanye, uhamwa n'abantu batandukanye, wowe witwa ngo uri umuco, ubona umenga nacumatse, ubona umenga naco winjitse, umva uko umukama akubwiye humura, turiya tuza ngo bami bazoibona bahaguruke. Ni kuvuga Imana izidukorera neza. Izawe wari wundi munsi yabivuze aravuga ngo mva ngo bami bazogukubita ibipfukamiro, ngo bamikazi nabo bakonse, turiya ngo batware bakubita inkoro hasi kubera ko umukama ari umwizigirwa kandi kuko umweranda w'Isirayeli yakwitoreye. Ndahejeje. Nuhitamo ko Imana ikwitorera, rondera itegeko rya rudasumbwa ritunge mu mutima wawe, rizogutandukanya n'ibyo gutunguye umutima, bikagukenyura, bikakubuza amahoro. Ibisigaye bireke n'ibyo rusako. Iyo Imana ivuze no gukora irakora, iyo Imana ivuze no gushitsa irashitsa. Muti isezerano twakiriye niri isezerano twakiriye ni ryo kugabishwa. Imana nishobora kuguhana itakugabishije. Ni kwiki itakugabishije? Kandi Bibiliya iravuga ngo nimugatinye umuntu ashoboye kwica umubiri adashoboye kwica ubugingo. Nagira mbabwira ko shitani yaguteza amakuba, ukagwara, ukaja muri koma, ugasuzugurika, ukafungwa, ukagirane byose. Mugani ishobora kugukura ko sinshaka kukunyaga ubugingo ko siye butanga. Rero iyo Mana ni ikwiye gutinywa, ni ikwiye kubaho. Ko ari ikwiye gutinywa, ikwiye kubaho, akira kugabishwa. Turasozere kweze kwino, akira kugabishwa. Ureke gufyinata icyo usezeranye n'ubukama gikore, kandi ugikore neza, ugikorana umwete, ugikorana urukundo, ugikorana igikundiro, bisigaye uhabwe umugisha. Dawe twese ubyagiye mu ijuru, witwa Yehova Yire, uri Imana ufite ibisubizo by'ibibazo byose bihanamiye imitima yacu. Ku musozi wa Mori umusabyi wa Aburahamu wamukuye kwiga isuzuguro cyo kuza gutetererwa imbere ya Sarayi yanize umuhungu we Isaac ku bwoko kugamburuke. Tuje kugira ngo turabagize ubwoko bwawe. Iri sezerano ry'uko tugabishije kugomba kutubera Imana, kandi abantu benshi bakazotangara ku bwacu, rishitse mwami Imana muri twebwe. Natwe tukuramvuriye kwa maboko ubwoko bwawe. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo turishikanye. Umubiri, umutima, ubwenge, umushano, ubugingo. Ibyo tunezera nibikomoke muri Kristo. Umugore yitwa Veronika mu nzira y'umusaraba Kristo ajya kuducunguraga ni Golgotha. Yaravuze ngo Kristo, atangura kwivugira mu mutima we ngo Kristo, amaraso yakwishe ntukibona naho uca. Yakira agatambara yari afise wamuhanagura mu maso. Kuri nyagatambara aca yishushanya ko Kristo. Veronika ngo aravuga ngo Kristo, uko wishushanije kuri iki gitambara, bariko wishushanya mu mutima wanje. Icyo ushima barico nshima, icyo wanka barico nanka. None Yesu Kristo mukunzi mwiza, ngo tutuboko twacu dufate ishushanya mu mitima yacu. Jimbere Kristo ducira inzira, umwongo uhuma n'uwudahuma, bitujabutse Yesu Kristo. Mutima w'Imana, komereza hanyene. Iri jambo nuribibe. Ubutware n'ubwawe, ubushobozi n'ubwawe, ubweranda n'ubwawe, ubudangagwa n'ubwawe. Uduhe ibyizigiro n'ibyiringiro, uduha amakuru yo mwijoro, dukugwe kwiga isuzuguro. Turasenze ngo umwasi naza kuturondera tubure. Turasenze ngo umugome naduhigisha karimi kiwa tubure. Turasenze ngo amaboko y'abicenye avunagurike. Turasenze ngo ibitero by'abarozi biteshwe bite. Umuriro ukomoka mu ijuru utyorora ibibanza byose tubayemwo, kugira ngo twezwe kandi turambe, twongere turanigwe. Iri joro mukama utugirire ikintu gishashije tuzobyuke tukwivuga. Duhamagara meza, utyorora imitwe yacu, ingingo zacu, abana bacu, imiryango yacu iri ku mpande zine zisa basanzariye hose. Ubarabe bwiza ubutunzi bwacu, ejo hacu hazoza, byose turabikuragije. Ibisigaye tugire neza, uduhezagire kandi uduhe umugisha no mu bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Kunanda kugire mukama,
cyane jewe sinoro nk'uko ndabivuga kuna ndakubwire mukama jewe ureke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mana yanjye kuna ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose